Inyuma yo kuduga imisozi, inyuma yo kujabuka inzuzi, nakurose nk'umukunzi, umbera inshuti mwe magara. Ndabaramukije abakunzi ba Buja Hit TV aho muherereye hose, ndazi ntimigera muhengeshanya kutwereka ko mudukurikira tano kwa tano nkuko bisanzwe. Rero ndi Sami, lazima munizowe hivyo kabisa. Behind the camera na urabizi ni wa wundi atigera yikoraho ahumura. Ni sike professional. Nyuma y'akarahuri nyene indoro nyene gumariya indi nyene gumata. Hama rero ndabazaniye umustar afise indirimbo aho ciye hose ugenda urayumva ukavuga ati ebana bwa wundi mu Burundi kweri birashika abantu bagakora indirimbo ikagenda nkuko ndiko ndayumva. Turi kumwe n'umusore bamwitwa Idris Ali. Ndivyo mzee wa kazi. Idris Ali. Okay, ni Idris. Ariko uravyumva ko yabaye bukagabane yari Idris ajaga Idris kugira bitora inzira. Niryo zina abavyeyi bakwise. Okay, abaramutsa rero abayiko baragukurikira tubandanye n'ikiganiro twateguye no munsi kuri Idris Ali. Hello guys. Nabaramukije. Yabaramukije nuko nyene abahejeje burya abastari z'abantu ndakubwiye. Yaramukije abahejeje. Abakunzi ba Buja Hit TV twama twabakanguriye imisi yose. Namba utaragira subscribe, genda ugire subscribe hada kugakengera cyubonyeza notification tubona ibintu byacu gumubibona ukuri kwamye. Ntibagire kugira like, comment na share kugira ibintu bibone benshi gusumba, kuko Idris Ali twamwegereye twamusanze ahantu yipoweshereje. Rero murabona CK ibintu ni bien sana, urabibona ko Idris Ali ari panze ni good, ibintu bimeze bien. Hama Idris Ali kwindirimbo tugenda turacana twumva igendera vuga. Nashaka umpe akapera yayo gatoyi. Niko bimeze kugira abantu bavuga ati kubiya ndirimbo yari yo mu jobile. Sinzi inzira vyaciyemwo gushikaho nkimariramwo yaga. Oh my god, ibintu nibiki bahe akapera kuburyo bavuga ati bana ya ndirimbo apana Mr. Ibiri gusa Mr. Okay, ni indirimbo yitwa Bimenye. Ni indirimbo yitwa Bimenye wayikoranye no muririmbyi yitwa Young Swing. Young Swing umva indirimbo mwarayikoze, ariko gusa nshaka kubaza iyo ide yazanye nde muri mwe babiri? Yazanye Young Swing. Yarayikuye kuki nkawe mwarakoranye na hatari we ndiko ndabaza gusa we mwayikoranye uramubaza byari bivuye kuki kugira mu azane iyo sije iyo ndirimbo? Ujya mu bro n'umugenzi wanje sana, n'umuntu tuzinanye tuvuka nka hamwe n'umugenzi, kandi tubabaririmbye twese turafise ibintu byinshi duhuriyeko. Hanyuma ideo kuririmbanira muzamo, hanyuma arabimbwira ndavyumva bye, hanyuma turakora. Okay, Idris Ali msanzwe akora umuziki, si umuziki wa mbere akoze. Ubundi bazarageze nko muziki 10 n'abantu banihenze, nivyo? Nishika yibari nkingahe? 6. Kandi iyo muziki yose akora uramwumva genda avyifatamo neza, ariko indirimbo iyi Bimenye abana yoyo irikira akora umuti aho uciye hose ku maradio mu top 10 ugenda uyumva. Iravuga kandi iravuzwa, hari abayivuza mugabo si ku rugero rurenze cyane, kuko hariho abatayivuza kandi twarayibahaye. Aho mugo ntibikorera promotion. None utikorera promotion wewe iyo uvuye muri studio ugaheza gukora indirimbo biba birangiye kuri wewe? Nibiba birangiye none ushatse kuvuga promotion ya gute? Nka kurya umuntu yakoze indirimbo arungika amalink ku bandi kugira agende barayibona. Namba iri mu ma top 10 y'amaradio akabwira abagenzi mukavuga ati indirimbo nzire muri top 10 guca muyitore, ibintu mwe nivyo ntavyo wowe wigera ukora. Rero umva we wasohoye babiheze.
oya ivyo umuntu ategerezwa kubikora ariko nibaze ko kawaida promotion yo ubwayo sinovuga yuko promotion ari ugupartager link yawe bo ivyo ni ngombwa kuko shize indirimbo yanje kuri YouTube ntegerezwa kuyiha abantu kugira bamenye yuko hari indirimbo nashize kuri YouTube ya hanyuma nanje ubwanje ngaho sinobamejeje hariho abantu babijeje bagafata izo ndirimbo bakazivuza ku maradiyo izo ndirimbo bakaziposta usanganye nari byo bintu byabo ya okay Idrissa Ali hama ndakwibarize gatoyi ku indirimbo wewe yasohotse urwego ubona iriko irazako n'igihe imaze ubona ariko ushaka cankwe wapi bo jewe jenda umuntu akenguruka ikintu cyose uko kiri sinobigaya indirimbo yarakiriwe neza inshuti abagenzi abafana abandi barivyo bagenzi banje iki ariko sinovuga ngo ngashitse ahantu nyene ngo kure vyatari handi nyene ho guca nja mu bantu niyemera ngo indirimbo yanje ngo no si ibintu vyatari gusa ayigeze hose ndashima kuko paraporo y'izindi nari narakoze irafise itandukaniro nazo okay byari byo nyene nagenda kubaze ko uvuze atego urashima abivanye naho ubona igeze iri kiravuzwa urumva ko irasumbya izo warumaze imisi ukora izindi warumaze imisi ukora wahora ukorana nabandi canke wazikora ku giti kiwawe wenyene bo hari izo nakoranye nabandi ariko hari nizo nikoranye hanyuma nibaze uko zozo nazikora dare condition difficile vyari bigoye uko indirimbo isohoka bye nkuko umuntu aba yifuza ariko ubu ndabona ihinduka mfete uko umuntu atera intambwe nyene atera hari ibintu biza birahinduka ya okay Idrissa rero nambatarakabanga nashaka umbwire iyi ndirimbo yakorewe kwande eske yabatwaye amafaranga angana gute indirimbo yakoreye muri Agape Record ikorwa na Clovis Pro ya niwe yayikoze hanyuma amafaranga yatwaye nibaze yuko facture ya studio facture ya studio kawaida muzogende mu murabe Clovis Pro cyo mumubaza ati mwebwe burya studio murisha gute kuburyo wewe indirimbo uko yikoze haje n'ubundi amuca yamahera nkaya yandi nyene je nibaze uko atarenganya nibaze uko ari umuntu nibaze uko ari umuntu ari just sivyo nibaza ndamuzi kuko je n'umuntu ari serious cyane ndanamwemera n'umuntu ibintu byose bikora ku murongo ya hama Idrissa aba gitsina kobwa kirakunda indirimbo za R&B cyane gose gusumba indi midiho wewe ni nkizihe strenge ukunda gukoresha mu ndirimbo ku buryo n'abadada bavuga ati bana uwo mustari na je ndawumvise ndumva ko pressure duzo ko gitsina kobwa cyangwa igitsina gore igitsina kobwa mani we warasaze walaye so jewe ndiko ndakora indirimbo mfana na inspiration kwanza mbafise je ubwanje hanyuma nkandika nkakora sinja kwiyumvira ngo banaka noje nza nandika ibiri muri jewe apana simaga ngo true story ni tutahurana inspiration mbafise nandika kuri ivyo nyene hanyuma nimba iza kumwinspira umuntu aza kuyumva ni hahandi nyene tugusanga indirimbo yakunzwe nyimba naho bitamwenteresa none Idrissa we usanzwe ufise umusheri haje jewe umusheri umu girlfriend aba girlfriend fise ni benshi umukobwa muri umukobwa w'abagenzi banje girlfriend umukobwa basi muri relationship ikintu kitatawurize mu byo ndiko nagobaza ni iki man cyangwa oya nawe okay indirimbo nibimenye ni indirimbo y'urukundo uriko arayumviriza ni indirimbo irimo utujambo nyene ukuntu uwo ariko ratubwirande oya none nakubwiye hari umuntu wigeze ubona ngira tag no sinayishize ngo shire ku izina ry'umuntu ngo nayiririmbiye naka je nakubwiye ni inspiration kandi n'udatunze inka
arabona aho zitaha bijya naririmbye navyo bijya naririmbye birashobora kuba bitanyerekeye maze na jewe ariko edaire n'ibisanzwe birashobora gufasha uwundi muntu atari jewe cyangwa nibitambaye ko bikaba byarabaye ku wundi nkabibe tuvuge rero Idrissa ari ko atarukundo yabafise muri make ari umuntu atagira urukundo none ne wowe ufise wo mukundana kugira urukundo no gufite uwo mukundana kuko gukundana ni aksiba mu bantu babiri ndakunda umuntu nawe arankunda ivyo rero ni ibintu bibiri bitandukanye je ndaje ndafise urukundo mugana muntu ufise dukundana ari Okay, Idrissa ari n'umusore umwe mu basore muri Buja Flavor bako barabizamo neza dukunda kumenyera abantu baririmba R&B dukunda kuvuga abantu baguma bakubitana amakiki muri hip hop bakubitana amakiki muri hip hop ama we rero twaje dusanga muri R&B ariko ravyifatamo neza eske hari projet ufitaniye n'undi muntu w'umustar yakomeye uvuga ati iyi ndirimbo iramutse isohotse nawe ngira nzogira yindi level gusumba iyo ndiko ubunya bishatse kuvuga ko no afise nka collab n'undi muntu ya barahari si numwe barahari ni benshi gusa ikintu cyose n'umanya wacu ubu twarakoze ijyaye hari izindi kwanza nikorane hanyuma hari ibindi amfete ku mwanya uzogenda uragenda niko uzobona impinduka y'ibintu nyene okay waratubwiye ko tuza turabona impinduka y'ukuntu ugenda urakora akazi kawe ka misi yose hanyuma Idrissa ari uretse R&B nta wundi mudiho ushobora kuririmba cyangwa wiyumvamo wundi boss kuvuga ngo noshobora niyo nkunda sino ku nibindi umuntu abayo bikora ubu nyene fata telefone yawe injira muri Play Store canke muri App Store rondera mu kwandika ijambo Buja Chat telecharge Buja Chat hitamwo ururimi rukorohera gukoresha ikirundi igiswahili n'icyongereza mu kwiyandikisha ukoresha nimero ya telefone yawe ukaronswa code ituma uronka uburenganzira ukoresha Buja Chat canke ugakoresha email yawe munsi ukuzuza amazina yawe hamwe na modopass wifuza kurikiza ivyo usabwa ni kubuntu Buja Chat ni application imwe ikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye bitagusaba izindi muri telefone yawe rungika ama audio amafoto n'ama video uhure unaganire n'inshuti n'abagenzi mwabuze ku zindi mbuga mwari mumenyereye gukoresha Buja Chat iduhuza twese ariko cyane biryosha umuntu ariko akora ikintu akunda rero nkunda R&B niyo nkora hamwe tumwitege ko nka Idrissa ariyo arashobora gukora reggae music bashoboye na hip hop urumva woge we wobwa wabuze reggae na hip hop muga ntaho bihuriye ni yindi style nyene ndakubajije yego okay ndishimye gose ndishimye kuko iyi ndirimbo narayumvise ndavuga ati ni lazima mpige umuntu yayiririmbye ariko rero hari ukuntu ubundi mustari nigeze kumva harya no hino ariko aravuga ati ngo nta muririmbye ngo akwiye kwisabira ngo bamukorere emission kuri wewe Idrissa ari wewe ubibona gute kawaida niko byari bikwiye kugenda ariko chance none ucugira ngo turayironderera bo nshatse kuvuga mu ba journaliste muri mwebwe ari ugusamara kumwe ugasanga nk'ubuye umuntu yakoze ibintu nakoze indirimbo nka Guharinka ukavyumvikana umvirizikana kuryohera ariko ukazoca wihorera ukazorindira nuko abari je ndakurondera kandi mu vyujeje harimo kurondera impano zikinishasha hari kwitaho ibintu biriko biraboneka muri entertainment ukazoca urindira nka kurondera aho basi ndanakurondeye bigakunda ni fresh kuko hari abantu nzi ibi turiko turakora we wandondeye undi munsi turiko turakorana mugabo hari abantu nzi
unarondera n'uwo mwanya ntawugwe ari we wamurondeye n'umuruba waragize kugira indirimbo bigeze aho igeze uriko urarondera promotion ugaca urondera umuntu ubona yoshobora kugira icyo agufashije ugaca yanka kukwitaba birababaje ariko niko tubaye none nka Buja Hit ndibaza sindiga numva umuntu atwidogera kuko turagerageza tugaca mu mpande zose vraiment ntako tutagira ndibaza nawe usanzwe ubibona uko tuko turakora respect for you Idrissa kubijanye rene na Young Swing mwarakoranye wambwiye ko ari umunegros wawe ni umuntu umuniga wawe muri make sivyo murafitaniye izindi gahunda zo kuza murakorana cankwe murakoranye iyo nyene nta yindi muzosubira gukorana en fait je na Young Swing turabagenzi ntacyo dufa gusa si group nimba ivyo vyarashitse tukaririmbana nibisugwa ko indirimbo zose tuzoba turi kumwe peut-être birashobora kuzoshika nkuko n'ubundi twavyiyumviye tukavuga dukorana kandi canke nibibe ariko nk'ubu wumvirije kuntu indirimbo mwayikoze wewe ikakuzanira itandukaniro n'izindi ndirimbo ziwe warusanganywe ziwawe ku giti ciwawe urashobora kuvuga ati ndashobora naje kugira idea yanje tugakora iyindi ndirimbo ko iyi ndirimbo muri make Young Swing yazanye icyumviro we byo gushikira nawe ukazozana icyumviro cyawo bigashika ukamurondera Young Swing bizovana n'ingene nzobambona ndiko ndakora umwanya na strategy ndiko ndakoresha ivyo bishitse sava mugabe ndashitse nawe nibisanzwe Hama tubwire rero wewe ku giti cyawe bivanye no kuntu ukora umuziki mu mwaka wewe uroteganya nko kusohora nk'indirimbo nka zingahe bivanye no kuntu wewe uba ubifitiye umwanya cyangwa se ukuntu wowe wumva nyene umerewe je strategy nawe rankoresha mu mwaka nasohora indirimbo 3 mu mwaka gusa nari nabanje ndabireka iyi ndirimbo isohotse maze umwaka wose nakoze indirimbo nimwe nabanje kureka kubera ishuri banze meze ishuri kwanza kuko nari nabonye yuko ndiko ndakora nkikiri ku ishuri hari ibintu by'ishuri ko birapfa hanyuma pour le moment ni indi strategy gusohora indirimbo ndabipangira sero ingene mbona iyo ndirimbo ubwa mbere yubatse ni na target fise kuri yo na ways mbona ashobora kuyicishamo kugira isoke sishobora guprevoya ngo mu mwaka ngo nzosohora indirimbo izi sinovuga ngo indirimbo ndazisohora giturumbuka mugabo je strategy wanje nkoresha mu kumenya ingene sohora indirimbo siyo siniha ngo mu mwaka nzokora indirimbo ku buryo umenga zidakwiye no bafise ikintu mpomvye cyangwa no bafise ikintu nemeye kitashitse cyangwa no gusa ndafise ukuntu ndiko ndakora hanyuma nshaka ndakwibarize iyo bishyitse ukajya nko muri studio hajya uririmba bigashika ukaririmba usoma ubiraba bijya biragushikira wewe uko nkora indirimbo nje niyandikira umuziki wanje hanyuma ibintu nanditse bivuye mu mutwe biba biri mu mutwe nyene sishobora kwibagira indirimbo je niyandikiye atari bya bintu nyene shaka kuvuga okay duhuriye n'umuntu ngaho bibaye ngombwa yuko dukora akantu gacuvuga ati ni ibintu biriri ndakoze nkaca ndirimba ndaba kubera ata bintu natamwanya nabifatiye aho sindabihariye vyoshika ariko ari ibintu nafatiye umwanya ivyo navyo nokora twage turamwumva byinshi muri we yatwibwiriye hanyuma indirimbo murashobora kuyihiga iri ku mapaji ya YouTube yego arashobora kubabwira Idrissa Ali akababwira atantu muyikura namba iri ku ma top 10 ku maradiyo akababwira ukuntu bizoza biragenda mu itore kuko indirimbo iracyari nshasha nimbisi yongo woyikura hehe abafana we kwadukurikira kuri Buja Hit TV baguma badufata 5 kwa 5 baguma batwereka ko badukurikiye ubabwira kugira turangize kino kiganiro ni indirimbo zanje ziri zose ni kuri YouTube yanje
YouTube yanje yitwa Aridris. Aridris ugiye kuca uzibona indirimbo zanje zose uzibona usikose kusubscribe. Yeah. ngo guma mumukurikirana kuko ni kizazi kipya kabisa, arakora indirimbo R&B ku buryo uvuga ati respect to you. Ariko gusa twamusavye aduhe akapera caduha mistari 2 wallahi mistari 2 vile maiga watubani nashaka basu gwende dusezere ku karirimbo ku buryo nawe kwa kundi nakubwira ati abadada barakunda indirimbo zikora ku mitima tiga dustrenge nyene tiga dustrenge ukoresha tukaba bakeneye kumva gendo duseze kuyamwisha mwisha manu urakunda abakobwa sindanabana kandi cyane sindabana kubera iki ibintu byose target izose umengani ibintu byose ubisigura ngo ku buryo n'abakobwa abahungu ntibazikunda abahungu twebwe abaniga sikeye amaniga twikundira hip hop ariko gusa bidasobanura ko ari hip hop gusa twakunda umuziki yo umuziki usotse umeze neza turakunda imiziki muri make usotse umeze neza usanga ari fresh ariko gusa iconzi ico maze kwanaliza aho maze kugenda hose ntuze kubona ko injana ya R&B irakundwa n'abakobwa gose ivyo ntavyo waruzi nawe genda umukobwa ko ndayikunda ahubwo tuvuga vuga we gusa ukunda hip hop kandi nivyo washize mu mutwe nivyo biri muri wewe na nuwo biguhora kandi ni fresh n'umuziki we kuvuga ngo ndakunda hip hop ni kujya nakubajije wewe urashobora gukora n'izindi njana ugashobora gukora indi midiho nabikubajije kubera wewe uririmba R&B sivyo wewe urayikunda gusumba yako sinavuze ati ko wowe uri umukobwa ariko gusa abakobwa kwera R&B kunda kuzirimo amajambo yoroheje itaza nka kujya kwa hip hop isaba ufise je ntubizi kubwira unayumvirije kwero kavuga ati ebana indirimbo ari nka trapuza wumva nyana dundo aho umukobwa ntashobora kuyumviza ko zigenda buhoro buhoro usanga ari fresh niyo mpamvu wenda gusavye rero kugira dusozere kino kiganiro cyacu dukoranye ntusuye kumpa mistari 2 ndagusaba Jackie ngaye wala Jackie ngaye basi gira kabese basi ni buri burasi ko umuntu atumwe ndagusabye inyuma yo kuduga imisozi inyuma yo kujabuka inzuzi nakurose nk'umukunzi umbera inshuti mwe magara sinzi inzira vyaciyemwo gushikaho nkimariramwo gusimbona uko nobigenza umenye ko ndagukunda mama ntacyo dutanya turi ntatana. Yes. Okay, ngaho rero ukoze neza aho ebana ibintu bigenze neza ibintu n'amafi kabisa. Ego hama wakoze kutwakira kwa twakugendeye hano hantu nebana nahashimye hameze bien sana. Nashaka ubasezerera abakunzi bacu, abakunzi bawe, abakunzi b'umuziki ndundi, abakunzi. Yes. Watu twese kedubasezerera. Asante sana kwanza Bujahit, respect sana. Hanyuma abafana ba Bujahit cyangwa ba Aridris nabatumira kuza murakurikirana entertainment mutahura agaciro ko kugira subscribe kuma YouTube channel yama TV online yaba aririmbyi cyane cyane abaririmbyi mwo biragendeka abaririmbyi kuko twe kenshi usanga dufise ama YouTube ateranye isoni gusa nukuraba tugaraba ikintu duhindura sigaye merci sana mwakoze kudukurikirana respect. Okay, mwagize neza namwebwe turabakunda gose Bujahit turi kumwe namwe imisi yose murabizi tuziga tubabanira kujya mwigera mutegera muhengeshana kutwereka ko mudukurikira 5 kwa 5 natwe ni nkuko tutazigera tubabanira ku kintu icyari cyo cyose hama ntibibagere kugira subscribe kugira like comment na share kugira asike yagomagira iforo yokoza arabahereza ibintu amasana ameze neza nanje murumva ko kuri Mike naje ndavyifata mo fresh ni Sami
bye bye hasta la vista.